jewe umunsi umwe narifise umwana umwe mbyaye rimwe, ashagera igihe kandi nongera ndashaka kongera ko nomukurikiza, ariko bica biranga. Bimaze kwanka naragerageje ndagenda ku baganga batandukanye, nagiye ku baganga bashika 5 b'abadogiteri bambwira yuko igitereko canje cononekaye ntashobora kongera kuvyara. Bimaze kugenda gutyo, narifise umumama w'umugenzi yarakijijwe, yarambariye ati wewe uzoze ndakujane ku mukozi w'Imana gusengere, uko Yesu arabishoboye byose, uwo Yesu azobikora. Nanje uwo Yesu kubera ntari bwamwizere, numva nyine ko nyine numva ko atamuntu bw'ubushobozi, bivanye naho nasengera ukuntu bamutwigisha muri ico gihe. Ariko ncangira ukwizera avuga ati reka mfe kwizera, mfe kumwizera, burya wosanga arabikoze. Ndashimira Yesu reka mwizigirwa, iyo abonye ufise kwizana gukeya aca akoraho nyene. Abanubatse abafise abana 3. Jewe umunsi umwe narifise umwana umwe mbyaye rimwe, ashagera igihe kandi nongera ndashaka kongera ko nomukurikiza, ariko bica biranga. Bimaze kwanka naragerageje ndagenda ku baganga batandukanye, nagiye ku baganga bashika 5 b'abadogiteri bambwira yuko igitereko canje cononekaye ntashobora kongera kuvyara. Bimaze kugenda gutyo, narifise umumama w'umugenzi yarakijijwe, yarambariye ati wewe uzoze ndakujane ku mukozi w'Imana gusengere, uko Yesu arabishoboye byose. Byarangoye cane kumva ko nogenda ku mukozi w'Imana asengere, bivanye naho nasengera kubera nasengera mu idini rya Isilamu. Ariko ndashimira Imana yaramfashije, haheze iminsi mikeya naramurondeye, ndamubwira ati uzohoki unjane kuri uwo muntu. Nagiye baransengera, namaze kunsengera baransengeye nko mu kiringo c'amezi 3, aca hagera igihe duca twinjira mu kwezi, kuja mu kwezi abayisilamu bifungiramo. Nanje ndavuga ati kuno kwezi reka nze ndakumara imbere ya Yesu, ndamusaba kugira ngo azompe umwana. Uwo Yesu azobikora. Nanje uwo Yesu kubera ntari bwamwizere, numva nyine ko numva ko atamuntu bw'ubushobozi, bivanye naho nasengera ukuntu bamutwigisha muri ico gihe. Ariko ncangira ukwizera avuga ati reka mfe kwizera, mfe kumwizera, burya wosanga arabikoze. Ndashimira Yesu reka mwizigirwa, iyo abonye ufise kwizana gukeya aca akoraho nyene. Nuko kwezi nyene nikwaheze, burya niho hahera n'indwi imwe, nca ndavuga ati reka ngende kumupima umwe Yesu, uko namubwira ko kuno kwezi kuzohere nanje yarankorera ico gikorwa. Sindababesha ishengero ry'Imana, ku kwezi kwaheze ibintu bitunganye. Nagiye kwa muganga amaze kumpima, muganga yambwiye ko ari positive n'ibungere. Ndamubona itangaza Yesu wankoreye, cangira isezerano nawe ndamubaza ati wowe Yesu rero, bwaburi ndabona ko uri umunyabushobozi,
ndagusabye rero uzompe umunsi umwe igihe kimwe nzobe nk'abajya barokore nama mbona baje gusenga kuwa Mungu nanje nzobe muri bo nzobe ndagusenga ku mugaragaro bose babibona bica bigabukira ngaho nyene ndagenda ndaba mu buzima busanzwe nyene wumva ko hageze n'igihe n'iryo sezerano ndanagibagira ko Yesu turifitaniye kuko inyuma yo gukizwa haheze imyaka 4 ariko ndashimira Yesu ko ibyo mubwira baba batabyibagira kuko twaje tubyibagira wewe ntigeze abyibagira ko dufitanye isezerano umunsi umwe rero iryo sezerano arabishitsa ry'agakiza kanje narimvye wangurukura umuntu kwa muganga ndiko ndarengana aho ngeze ngaho hanze shitse ngaha nza numva bariko baravuga pasiteri ariko aravuga ubutumwa nyene numva nyene ariko aravuga ubutumwa buraba jewe nyene marigisha camera nk'uhagarara ndiyumvira ati mbebasha uyu muntu yoba ariko aravuga jewe uwo ariko aravuga jewe yoba nzi narahagaze ndamera nk'ushaka kurunguruka ariko sinamubonye ncamera rero nk'udegedwa ndatetemera cyane wamenga uwo muntu ni umuntu ari impande yanjye ambwiye ati ndagufashe caki ndagufashe bari mvana ngaha kumbe ni Yesu agira shito cye ryasezerano dufitaniye ntangura kurwana n'ibiti bibiri imbwira ngo injira mu rusengero uyu nambwira ngo umuntu yo kubona winjiye mu rusengero n'ijiri bande yovuga ngo iki mbe bajya abantu musengera hamwe bo bovuga ngo iki ndakomeza ndagenda naragiye ngwana nayo majwi abiri rimwe rindi rasubira inyuma irindi ibandaniza urugendo ndagera kuri ino banki ya BCB ariko byaranyamiye mu nda nyene ngwana niyo mitima ibiri icuya kirandenga nk'umuntu yikoreye ibintu bimuremereye ndateba ndasubira inyuma ngeze kuri BCB ndagaruka ninjira mu rusengero ndicara hari inyuma barigisha baraheza barahamagara bihana baraja kwihana ariko sinigeze nihana uwo munsi narasubiye inyuma ngataha maze gutaha hari icyo gihe hari mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze mu ntango ndigumira muhira uwundi wa Mungu uragera ryariyongera nkagenda nanka ariko nkaza naja inshuro 3 iwa Mungu 3 maze kutuwa Mungu 3 mwumva kuko twibwe twamaze gutangura iryo juri ryongeye kugarukako mu kwezi kw'icenda naho nyene mu mpera z'ukumunani naho nyene ryongera kuragaruka riranga risubira muri rwa rusengero nongera kandi ndagaruka naho nyene naje wa Mungu 3 zose hamwe abakozi bari wa Mungu 6 ninjiye mu rusengero rw'abakizwa ku yundi wa Mungu ugira 7 itariki 17 z'ukwezi kw'icenda 2023 niho nakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye iyo misi yose namaze nza gusengera ngaha nta muntu n'umwe wo hanze yigeze amenya ko nsengera mu rusengero rw'abakizwa ariko uwo munsi nakizwa navuye ngaha nashe muhira nageze ku isoko babantu usengera hari bamaze kubimenya byose intambara ziba zatanguye aho nyene naragwanye intambara ushika yaho n'uwo twubakanye abimenya kuko muri iyo minsi ntiyakorera hafi yanje ushika yaho avuga ko tutazongera kubana nyene ndaguma ngaho ndamubarira ati ko wumva umpevye kubera umpoye gusenga nta kibazo ibyo Imana yanzigamye ndi mu nda kwa mama nkamara amezi 9 ndi mu nda kwa mama atazi na mama bwiwe atazi ikintu kintunze yagiye ambona ambyara niyo izonzigama n'ubu ihako ndaguheba notuma ndaguheba wewe ashimira Yesu kandi nizigirwa
ahubwo azoza yavuga yuko azoza anyirukana, ariko siko byagenze, kuko Yesu igikorwa yatanguje ategeka kugisozera. Yaraje amaze kuza arambaza nyene ingene byagenze kugira ngo yitwe, ndamubwira ati nyene nanje nagiye mbona bimbayeko nabonye bishikira nyene byo gukizwa. Ndashima Imana yaramukoreyemo. Uwo munsi nababwira gucisha ku mayande kuko sinobivuga byose ndabimare. Uwo munsi yabanje kuntelefona kuko siho narindi, arambaza ahantu ndi, ankariye cyane, namubwiye ko ndi mw'isoko, acambwira ngo ninyaruke muhira ntihari. Ca ndagenda nyene nzi yuko nyene nje ngiye ngo banyirukane, ariko siko byagenze. Burya nyene maze kumushikira niho yambaza izo nkuru, ca ndamubarira nanjye nagiye mbona bishikako byo gukizwa nyene. Mana aho nyene niho novuga ko yaciye yiyereka kweri, novuga ko Yesu namubona atambuka aja kuntabara. Nari nzi yuko ahita yirukana nk'uko bamwe nyene bari bazi ko azohita yirukana, ariko yarambariye ngo kuko yarambariye ngo twagiye tuganira, yarambariye ngo kubera niwapfa ukijana nanjye nijanye, anatako anambarira ngo kubera arazi ko bangwanya cyane, unuzokugwanya uzoca umpamagara. Tukaguma ngaho nyene mu buzima nyene, ingwano nyene bikomeye, kandi murabizi bamwe uvuye mu idini rya Isilamu ntibiba byoroshe, uca mu ntambara zikomeye cyane. Nkashimira Imana rero, urumva ko hirya hambavu yaho bagumye bangwanya cyane amajambo n'amajambo. Ikindi gikorwa Yesu yankoreye gikomeye yatumye akura urusaku mu bantu. Mukurugenzi w'intara ya Ngozi yaraje arankura ahantu nkorera, benshi bamuzi kuri Shehe Masudi, niko bamuzi. Yaraje aransanga ahantu nkorera, arambariye ati ngo tujyane mu musigiti, hari ikintu ngomba kuvuga kuri wewe. Jewe mu mutima wanje niyumvira ko bagiye kunyica, ariko siko byari biri. Ca ndagenda, maze kugenda ashampagarika imbere y'abamama twahora twigana nyene, arababaza ati ibyo uyu mumama murabizi, murazi ko mama hariya yatuvuyemo, yagiye mu gusengera aho ashaka, umutima wiwe ugomba. Ni ukuri ndabasavye amajambo ahere, nta sengero na rimwe Imana itazokuramo umugeni, nimumureke yisengere, amajambo ahere. Arababaza ati naraye ngize inzozi kuri uyu mugore, naraye mbabazwa kubera uyu mugore ndamubona. Ndabasabye rero amajambo ahere, muntu atongera kumushira ku rusaku akamuvuga, agahura n'ikibazo jewe ntaza mbaze. Uwo munsi jewe ku ruhande rwanjye natahuye ko Yesu ankuyeko umunwa w'abansi, uko natahuye. Uwo munsi ntawongeye kumvuga, bari barambwiye ngo n'ipambe ryabo sinzosubira kuricamo, ninaricamo bazomvunagura. Ariko kuko uwo munsi kumva ko Yesu yaciye yugurura imiryango yose, nca ndidegembe na rya pambe bambukiye gucamo, ntanangura kuricamo. Ahubwo kuri iryo jambo mugenzi wabo yababwiye, baciye batangura barankunda, bazoba nandamutse kandi batahora bandamutse. Rero ndashima Imana kuba yaraye intera iteka nkagera mu kirenge cyayo, ndayimushimiye cyane. Nteye n'intege abantu batarakizwa baba bari ngaha, muze mwakire uwo mwami Yesu, arakomeye. Jewe yagwanye intambara nyinshi ntashobora kuvugira ngaha, nababwiye ko nabashishije ku mayange, kuko ndabivuze ngo byose n'amasaha abiri yohera. Nahuye n'intambara zikomeye, ariko Yesu yaramba
ndidegenja muri we. Ndashimira Imana rero n'abakozi b'Imana, abarongozi bambaye hafi basengera indi muri ibyo bihe bikomeye. Imana ibahezagire. Nkongera ngashimira n'umushingantahe wanje nubwo ari ngaha, Imana imuhe umugisha, yarashigikiye abifashijwemo n'Imana, ndamushimira. Hari benshi nagiye ngira ibibazo byanje bakamfasha bakasengera, bene data bari ngaha. Imana ibahezagire. Ntahe yanje yari ijoro ryo mu buzima